Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya ndababwira amakuru y'ukuri, amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri rigenekerezo na amakuru akomeye cyane adushikiye aka kanya tugira ngo natwe tubashitse ko mu buryo bw'idonido. Ndabahaye kaze kuri mwese mumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri uriko wumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Ndabahaye kaze abatwumviriza muherereye mu gisagara c'ubudandaji i Bujumbura, abatwumviriza muherereye i Gitega, abatwumviriza muherereye mu Yinga, n'abatwumviriza muherereye Muramvya no mu bindi bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabahaye kaze muri aya makuru yacu tugira ngo tubashikirize kuri rigenekereza akomeye cyane ahejeje kudushikira. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba manuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazugirano nyene upyonde ko tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Iteka umunezero nivyo tubipfuriza, ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ndabahaye kaze aka kanya amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira biravugwa yuko umukuru w'igihugu atumiye mu nama giturumbuka nyuma yuko abajenerale bakomakomeye bakoraniye ahantu hakomeye cyane ku micungararo y'ishamba rya kimeza icibira. Vyose tukaba turi bibashikirize muri aya makuru yacu ahejeje kudushikira. Aka kanya iyo nama yitabiriwe na General Prime Niyongabo umukuru w'igihugu n'abandi basirikare abajenerale bakomakomeye nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu abajenerale basigaye bafata ingingo ikomeye cyane ku mukuru w'igihugu giturumbuka ataguteguza. Vyose turabisubiramwo muri aya makuru yacu. Ibintu birahejeje gukomera cyane biriko mu nyuma zuko nayo ayandi makuru akomeye cyane banki y'isi yose yagereza Evariste Ndayishimiye ko yiba miliyaridi w'amadolari ku mwaka. Ubu busuma ariko aragerezwa nkuko yahora nabwo abwagereza abandi bategetsi. Mwaravyumvirije ko avuga ko mu ntwaro yiwe harimwo abasuma benshi cyane, none kuri ubu nawe banki y'isi iriko iramwagereza kuba ari umusuma. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu ndababwira amakuru y'ukuri kubijanye n'izi dosiye zose ziriko ziravurwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Turabigaruka ko muri aya makuru yacu ni nyuma yuko andi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi hagati ya Zefrine Maniratanga na Evariste Ndayishimiye. Ninde avuga ukuri ku bibazo vy'abanyuruzwa mu gihugu cacu c'u Burundi? Abanyuruzwa haravuga ko impunzi nyinshi ziriko ziravuga ko zitozotahuka nyuma yuko ariko yibonekeza abantu bahejeje kunyuruzwa mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Amakuru akomeye cyane adushikiye aka kanya aremeza ayo makuru nkuko tubitohoza kubw'amasoko yacu. Turahamya neza ayo makuru. Reka tuyagaruke ko muri ibi biganiro vyacu n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu. Nizere ko wahejeje gupyonda ijambo sabone kuri wowe utarabikora akaniko karyo ndagusaba manuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazugera nawe nyene upyonde ko tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya hagati ya Zefrine Maniratanga na Evariste Ndayishimiye ndi uvuga ukuri ku bibazo vy'abanyuruzwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Kwa 2025 gitugutu mwaka 2023 imbere y'inama nkuru ya ONU, Ambasaderi Zefrine Maniratanga yatangaje ko mu Burundi hari indiri y'abazabarundi banyurujwe baburwa irengero, ariko ko banyurujwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bitwaje ibigwanisho. Ivyo vyose reka tubigaruke ko muri aya makuru yacu. Mu nyuma turaza kubabwira nandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ku ruhande rumwe yagize neza ko yemeje ko hariho abantu benshi cyane banyurujwe mu Burundi. Ibindi bihuye n'ivyo isekeza ndondeza ry'amarivuga mbere rigasaba ko habaho amatohoza. Mbere hano yaravuguruje bikomeye cyane umurwi CNIDH kuva mu 2019 utarigera wemeza ko hari umuntu numwe anyuruzwa mu gihugu c'u Burundi.
Ku rundi ruhande naho Zephyrin Maniratanga yemeza ko kunyuruza abantu bikorwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kugira ngo bacafuze leta. Aha rero ibibazo ni vyinshi cane bihejeje kwibonekeza, reka tubigaruke ko muri aya makuru yacu. Hari ico twita leta mvyeyi, ko leta y'u Burundi itarigera ikora amatoza ku banyuruzwa. Zephyrin Maniratanga yamenye gute abanyuruje abantu? Yoba afise urutonde rw'abanyurujwe n'ababanyuruje, bo bari bangahe? Ko leta idakurikirana abanyuruza abantu, hoba hari mu ntumbero yo gukingira abatavuga rumwe n'ubutegetsi? Perezida Evariste Ndayishimiye we yemeza ko mu banyuruza abantu harimo abajejwe umutekano. Mu kiganiro mu mwaka w'2021 mu kiganiro yakoresheje abene gihugu, mwarumvirije Perezida Evariste Ndayishimiye yaravuze ko mu banyuruza abantu harimo abapolisi. Muri mukakaro mwaka w'2022 Ingozi, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko vyamugoye gutuza uturwi tunyuruza abantu kandi ko twari tugizwe n'abajejwe umutekano ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Hano igitangaje nuko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyene atigeze ategeka ko abanyuruza abantu bakurikiranwa. None Zephyrin Maniratanga ivyo yavuze muri ONU yabikuye he koko? Ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza niho bavuga ko ata muntu n'umwe anyuruzwa mu Burundi. None Zephyrin Maniratanga aserukira Ndayishimiye canke aserukira Nkurunziza? Umugenzi atangaje wa Zephyrin Maniratanga nk'uko bishikirizwa na bamwe mu begereye ubutegetsi. Zephyrin Maniratanga arashimangira ko ivyo avuga mu kwemeza ko afise umuntu akomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Yamubwiye ko yahunze Uburundi kubera bagenzi biwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka kumwica kandi nanone bakabishira kuri leta. Zephyrin Maniratanga ntavuga uwo muntu. Utubazo twishi munyagihugu wogakwiye kwibaza ngaha kuri ibi vyose turiko turabashikiriza. Uwo muntu ko akomeye cane mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, akongera akemeza ko aribo banyuruje abantu, yoba nawe nyene yari mu banyuruza abantu? Akabazo ka kabiri wakibaza ni ukubera iki uwo muntu yagira anyuruzwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi akaca ashima guhunga Uburundi akaja hanze iyo abamurondera bahungiye, aho kuguma mu gihugu c'u Burundi agakingirwa n'ubutegetsi na rirya ryari umugenzi wo kugendanira umukuru w'igihugu. Abahunze boba bahunze ubusa? Amajambo Zephyrin Maniratanga yerekana ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi banyurujwe, ko biyishe nanone bongera bahunga ubusa kugira ngo bacafuze leta y'u Burundi n'ubutegetsi bwa nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Mbona yibagiwe ko kuvuga mu bijanye no gutegura bijana mu mabohero, hariko haravuga ko ngo hari abijana mu mabohero baca bapfungirwa ubusa kuri leta icafure. Ivyo vyose nibo bavyikururira koko? Aho Zed Feruzi umukuru wa UPD Zigamibanga yaraswa n'abapolisi bacungera Perezida Nkurunziza, harya baba bariko bakorera abatavuga rumwe n'ubutegetsi? Ahubwo hari amategeko umukuru w'umugambwe ya Debu yanyuruzwa n'abapolisi bagendanira Gervais Ndirakobuca, burya bariko bakorera abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Aho umukuru w'iperereza mu gisagara ca Bujumbura yanyuruzwa na Leopold Habarugera, umwe mu ndongozi ya UPD Zigamibanga, harya ariko akorera abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Aho abasirikare bagendanira Aron Ndayishimiye banyuruzwa na Elia Ngomirakiza, umukuru wa CNR, umukuru nanone muri komine Mutimbuzi, burya bariko barakorera abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ambasaderi Zephyrin Maniratanga twahora tuzi ko ari umugabo w'ijambo, warikuye agahuza nanone ko leta y'u Burundi yo nyene yemeje imbere ya ONU ko hanyurujwe indiri z'abantu kuva mu mwaka w'2015 habuze icingo itanguze amatohoza kuri ayo mabi atagira izina ariko arakorerwa mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. CNDH ishira abayakora, maze iki nici yoba imaze mu gihugu cacu c'u Burundi. Ubutungane burakenewe, haratekenewe gutangwa umuco kubijanye n'ibibazo biba biriko biribonekeza
ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo vyose biriko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane yahejeje kudushikira mu vyabaye mu gihugu c'u Burundi. Ibintu birahejeje gukomera cane, ni nyuma y'uko ibanki y'isi yose yagiriza Evariste Ndayishimiye nk'uko twabibabwiye mu fiyofunyo ko yiba umiliyaridi w'amadolari ku mwaka. Ibi Perezida Evariste Ndayishimiye yabitangaje ku wa kabiri uheze ku igenekerezo rya 31 Gitugutu umwaka wa 2023 mu nama yakoresheje abategetsi batandukanye b'igihugu hariya i Bugarama. Mwaravyumvirije mu ntara ya Muramvya, Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko buri mwaka hibwa mu Burundi amafaranga arenga umiliyaridi w'amadolari y'abanyamerika, no kuvuga hafi miliyaridi ibihumbi 4 vy'amafaranga y'amarundi, bisigura ko hibwa amafaranga angana nayo leta ikoresha ku mwaka wose. Aho yabibashikiriza ngaho aho bari muri Muramvya, mwarumvirije ko ariho umugwi mushasha watanguye ushira ibigwanisho vyawo ahabona nk'uko vyibonekeje urwamo rw'inkozi iteye ubwoba cane. Navyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Ni bande bayiba aya mahera? Ibanki y'isi na FOMI vyibaza ko ayo mafaranga yibwa n'abategetsi, harimwo n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko baherutse kumwereka ingene abategetsi bagumiza ko akajagari mu bijanye n'ingene ifaranga ry'u Burundi rivunja kugira ngo vyorohe kwiba. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko ababajwe no kubona yagirizwa ibikorwa n'abakozi ba leta bafatanije na bamwe mu barwizatunga. Umukuru w'igihugu aragiriza rwose abakozi ba OBAR ko bafasha ubwo busuma. Ubwo amafaranga nkaya arebwa abo nabo hejuru bari mu butegetsi mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ivyo vyose birabandanya mu gukoresha umukuru w'igihugu mu bijanye n'ibintu vyibonekeza, bamwe bakavuga ko ari ugucafuza ubutegetsi, abandi bakavuga ibitandukanye, ariko vyose turababwira ukuri muri aya makuru yacu abahejeje kudushikira ngaha kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Nizere ko wahejeje gupyonda ijambo sabone, kuba atarabikora akandi karyo ndagusaba munuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uraca urabona ari akazogero nyene upyonde ko tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Nk'uko twabibabwiye mu fiyofunyo, aka kanya inama giturumbuka irateranye ku micungararo y'ishamba ry'icimeza ikibira. Biravugwa ko abajenerali bakomeye aribo batumiye umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye muri iyo nama. Vyose tukaba tugarutseho tubibashitse ko idonido ry'ivyo biriko biravugwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Abajenerali bahejeje gufata ingingo ikomeye cane yo guhamagarira umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye mu nama zitandukanye nk'uko vyibonekeje kuri imicungararo. Isanamu iriko irarikoroza mu gihugu cacu c'u Burundi ku buhinga ngurukanabumenyi butandukanye, yibonekeje ko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye yoba asubiriye kuba yaja inama na General Prime Niyongabo. Ariko General Prime Niyongabo ni mu gihe ariko aramwankira ibijanye no kuba hakomeza habandanya kuba ibijanye no kurungika abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, nk'uko umukuru w'igihugu Neva yoba yarabishikirije umukuru w'igihugu cicibanyi na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Vyose bikaba bihejeje gushika aka kanya makuru yo kwizerwa tubazaniye kuri imbonesha kure ya Burundi News TV. Biravugwa ko umukuru w'igisodanga mu gihugu cacu c'u Burundi General Prime Niyongabo ahejeje kuba afata ubutegetsi. Ni nyuma yuko murazi amakuru twabashikirije ko umukuru w'igihugu Major Evariste Ndayishimiye yoba yirukanywe ku kirimba cy'umukuru w'igihugu. Vyose tukaba twarabibashikirije kuri imbonesha kure yacu. Mwarumvirije ko yahungiye ku kirimba gishasha Ikirundo. Vyose uko tubandanya tubibashitsa ko muri aya makuru yacu. Igisirikare kirafise imbaraga kurusha umukuru w'igihugu canke vyoba bimeze bite? Reka tubigaruke ko muri aya makuru yacu. Ndabaye ikaze muri iri donido. Aka kanya umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye ubwo ashika ku micungararo
y'ishamba ry'icimeza ikibira vyose biravugwa ko yoba yamagwawe agatumirwa n'abajenerali bakomakomeye aho bari barongowe n'umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo avuga ko umukuru w'igihugu atagomba gufata atarekuriwe gufata ingingo zikomeye cyane zo kuba yakora ibijanye no kurungika no kwemerera Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abene gihugu. Mwarumvirije ko buri munsi ibiziga vy'abasirikare b'igihugu cacu c'u Burundi birungikwa nyuma yuko biba bihejeje kugandagurwa n'umugwi rwanako wa M23 ukorera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biravugwa ko ingabo z'u Burundi zashitse ngaho zigata amasezerano kandi hari hazwi ko ziriko zirafatanya n'ingabo z'akarere ka EAC, none vyose vyoba bihejeje gukomera cane mu gihugu c'u Burundi. Igisoda categetse umukuru w'igihugu kuba yahagarika ibi vyose biriko birakorwa baratabariza abene igihugu bariko bararungikwa muri iyi ntambara. Ibiziga vy'abasirikare birahejeje kubisinzi mu kuba vyarishwe, none bikaba vyaribonekeje mu gihugu c'u Burundi babigarukana mu makamyo ashika kuri 200 nkuko bivugwa na bamwe mu begereye n'abacungera umutekano w'urubibe. Ivyo vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Reka ndabakengurukire cyane nshuti banywanyi bacu. Ibindi vyavuye muri iyo nama yatumiwemwo umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye turaza kubibashitsa ko n'ayandi makuru ariko aravuga kuri General Prime Niyongabo kuri ubu ngubu yoba ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Ubu biroroshe kuba hatangura umugambi wa kudeta nk'uko biriko biravugwa na bamwe mu bihangange vyegereye umukuru w'igihugu, bikanavugwa ko za sinyare zari zakuwe ko ku kirimba c'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu vyoba bihejeje gufatirwa ingingo ikomeye cyane. Abamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatoza ku vyerekeranye n'ibi biriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Nituza kugaruka turaza kubashitsa ko aya makuru nandi twabateguriye. Ni mukanya, iyi ni Burundi News TV.